Amakuru makuru yaranze indwi. Turabaramukije tubaha ikaze mu makuru yaranze ino kuri radio Indundi Culture aho muraro makuru zawugaruka kwisekeza ryo kubaga abagwaye indwara zitandukanye bikoze n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ibitaro vyitiriwe Benjamin Mkapa mu gihugu ca Tanzania cyatangwe kuri wa kabiri w'inondwi ikazomara imisi 10. Turagaruka kandi ku rugendo ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije bwagize ku mutumba kagaragara mu ntara ya Bujumbura ahavugwa amatata abanyagihugu bafitaniye n'uruhongore kama rwa Rusizi. Turababwira kandi amatati ari hagati y'abanyagihugu n'ikambi y'abasirikare mudubugu muri iyo ntara nyene. Abasirikare b'abarundi barongewe amezi 6 gushika muri Kigaramu no mwaka kubana yo garukana umutekano mu gihugu ca Somalia nyuma yaho umugambi w'amahoro wa Artemis urangiriye. Ivyo bikaba vyashikijwe n'umushikiranganje ukwivuna abansi no kwitabahoze ku rugamba mu kiganiro y'abamesha makuru kuri uyu wa kabiri w'inondwi. Aya makuru mu gihe amashikizo nanje Dieudonné niyo yanzigamiye mu kanya twinjira mu idonido ryayo. Amakuru yaranze indwi. Nongere ndabaramutse isekeza ryo kubaga abagwayi ku ndwara zitandukanye rigiye kurangurwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi fatikanije n'ibitaro vyitiriwe Benjamin Mkapa mu gihugu ca Tanzania cyatangwe icese kuri uwa kabiri w'inondwi rigiye kumara imisi 10. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yaritanguje ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yavuze ko azokorwa bakuze n'abana bakazobagwa indwara zifatiye mu mimba vyirondoka ku bagabo hamwe no ku bakenyezi, indwara z'amaso, indwara z'umutima, gukama amaraso, indwara zivugwa biciye mu gusinziza abagwayi n'ubundi buvuzi busanzwe kubana no kubakuze. Mw'iryo tanguzwa y'iryo sekeza mushikiranganje Baradahana yashikije ko igihugu gushika ubu kigikenye byinshi bitarakorwa kugira ngo ubuvuzi nk'ubwo bushikira abanyagihugu bose, ariko gutangaza ko inyuma y'iryo sekeza leta itegerezwa kugiranira amasezerano ajanye no gufashanya n'ibindi mu by'ubuvuzi hamwe no guhanahana ubumenyi n'ibikoresho. Iyi nkuru tukaba twayikesheje mugenzi wacu Anise Nanguvu akorera ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Amezi 9 araranga ibitaro mpuzantara vya Gitega bitanguye kuyikorera umwuka ufasha indembe. Umuyobozi arongoye ivyo bitaro mpuzantara ariko yemeza ko bagifise ingorane z'umuyaga nk'ubukwiye. Kurikira Eric ndiyo kubgayo arongoye ivyo bitaro. Imbere yuko tunkana uruganda twaragira ingorane aho abagwayi bacu wasanga babura oxygen, twamanuka i Bujumbura rondera yo mwuka. I Bujumbura rero warashobora kumanuka ugasanga ntibakoze ukarindira imisi 2-3 n'indwi, kandi twaye dufise abagwayi aho iwacu baba bakeneye uwo mwuka. Rero vyaratuma hari nk'abantu dushobora kubura bagatakaza ubuzima. Ubu umwuka turawikorera nko ku munsi turashobora kuzuza birya bicupa buteye oxygen cyangwa amabomboni bigera nka 40 ku munsi. Ubu rero abagwayi bacu bakenera umwuka nta kibazo na kimwe bagira. Uruganda rero rufise inguvu zidasanzwe nuko rukenera n'umuyaga nkuba mwinshi. Twebwe rero icyo dushambiye dufise ni umuyaga nkuba dufise udakwiye, nta cyacuma kimwe gikomeye bita transformateur dufise. No kuvuga rero uruganda ntushobora kwaka dukoresheje uryo muyaga nkuba usanzwe, cyo dusaba ko dukoresha cyacuma generateur d'électricité, dukoresha amazutu. Rero muri no rero turagira ikibazo cyo kuronka amazutu, bigatuma tudashobora gukora umwuka uko twavyifuza, kandi ngo dushobore guhereza n'ibitaro bigenzi vyacu byaba bitwegera mu gisagara canke n'ibiri kure. Rero turifuza ko tworonka ico cyuma cyo transformateur kugira ngo dushobore no ruganda rukore misi yose, ibitaro byose vyifuza kuronka umwuka umeze neza bawuronke kandi ku giciro gitoyi cyane. Muganga Eric ndiyo kubgayo akaba arongoye ibitaro mpuzantara vya Gitega. Ubuyobozi bw'intara ya Buhumuza buhamagarira abatware n'abanyagihugu guhiga no kwica imbwa ziyerereza mu makomine atandukanye. Buramatari waho ku munsi wa gatatu w'inondwi yategetse ko ugo ruhige goba gwatangwe mu kingo c'imisi 9 n'inarijya muri iyo ntara havuga ubukene bw'incanco ku ndwara z'ibisazi biterwa n'imbwa aho mu ntara ya Buhumuza. Iyi nkuru twashikizwe na mugenzi wacu Pantaleo Ntakarutimana. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2025 bivugwa na bamwe mu banyagihugu b'amakomine ya Cankuzo na Gisagara y'ubu ari yagize intara ya Cankuzo ya kera haribonekeje imbwa ziyerereza zikarya abantu ku bwinshi. Ibi bikaba vyatumye ku burere bw'ubuvuzi bw'iyo ntara aribwo Cankuzo na Murore incanco zivura ibisazi by'imbwa zihera, eka no mu ntara zari bibangikanije ico gihe arizo Ruyigi na Muyinga izo ncanco zikaba zaraheze. birangira atana hamwe mu ntara yagutse ya Buhumuza harangwa ubwo rucanco. Abo baganga bakaba bemeza ko
ubu hageze aho barungika abakeneye urwo rucanco mu ntara ya Rutana kandi naho nyene bikavugwa ko urwo rucanco hasigaye imparugwa. Kuri ivyo bishikiriza n'abaganga buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere mu mubonano yahaye abaserukira ibisata bitandukanye mu ntara za Ruyigi, Cankuzo na Muyinga, akaba yahaye abanyagihugu imisi 9 gusa kuva kuri wa 17 gushika kwa 25 ngo hategurwe uruhigi rw'izo mbwa ziyerereza kugera zicwe na rirya atari bitungwa bifise uruhara ruboneka mu iterambere, ariko rero yibutsa bene zo bemera kuzitunga mu buryo bwo kuzitungira mu mpangu ahataho zicarukira ko bashobora kuzicungira bakazirinda urwo ruhigi, ariko bakiyemeza ko zitagira uwo ziteza umutekano muke. Tubajije abo mu ntwaro ku rwego rwo hasi bemeza ko ivy'urwo ruhigi rw'izo mbwa batari bwo babihererwa intumbero, bakamenyesha ko bagiye kuyobora urwo ruhigi ku mitumba barongoye, na rya izo ncanco zidahari biteza umutekano muke w'ibintu n'abantu, bikavyana impfu n'ibihe vy'indwara, bikabangamira gutyo amagara y'abantu. Ibuhumuza, Pantalon na Karutimana, Radio Indundi Culture. Ico kibazo cibura ry'urucanco rw'ibisazi kumbwa caranabajije n'abashinga amateka kuwa 2026 bejo no mwaka. Umushikiranganje w'amagara y'abantu ari umutumire muri yo nama nshinga amateka yavuze ko ubushikiranganje arongoye bwatumye ko izindi ncanco, ariko nawe nyene agasaba kwizo mbwa zisara zo kwicwa. Kurikira umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Ridwina Baradahana. Ikibazo ca vaccin antirabike kiriko gitorerwa umuti hamwe n'ikibazo c'imiti yose muri rusange. Turabizi yuko habaye uruhagarara muri iyi minsi, icyo kibazo cyo mu Cankuzo twaciye dushira muri groupe kuko hari habari baronse stock mu kwezi kwa 4, twaciye tubasaba yuko baca basabikaniriza ayandi ma district amaze kugira stock zero mu kurindira yuko recommande zishika. Hamwe mwo dufasha izo mbwa zidakenewe bakazica canke zikava mu nzira, byo dufasha natwebwe kuko hari ibibazo biba biturengeye, ariko administration n'abashinga amateka bashobora kudufasha tukaronka inyishu. Amakuru makuru yaranze indwi. Amakuru yacu arabandanya kuwa kabiri w'indundwe ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwarishikiye ku mutumba wa Kagaragara uri mu ntara ya Bujumbura, aho warugiye kumviriza abanyagihugu bamaze igihe bashikiriza ko bafitanye amatati n'uruhongore kama rwa Rusizi. Ubwo bushikiranganje bukaba bwemereye abanyagihugu ko bugiye kwiga ico kibazo. Jotan Iratuzi. Muri urwo rugendo Emmanuel Ndorimana munyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yemereye abanyagihugu ku kibazo cabo agiye kugishikiriza umushikiranganje we yafashe ingingo ishinga uburimbi bushasha bw'uruhongore kama rwa Rusizi ku nshuro ya 4 kuva mu mwaka w'1982. Nabonye hari imigwi ibiri y'ibibazo. Hariho abasangwa mwavukiye hanyene basokuruza bari ngaha, hari n'abandi nabo bahawe na leta. Iyi nkuru nkuye ngaha nivyo niboneye nzobushikiriza umushikiranganje, hanyuma twicaye turabe ibibereye ku mwene gihugu, bashaka tubishikirize n'abadukura bo hejuru twabwiye tuti ibintu bimeze kunuko. Abanyagihugu barashimye ko ikibazo cabo gitanguye gufatwa mu ntoki n'ubushikiranganje vyega kuva hashinzwe akarimbi gaheruka mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2024. Basavye ko ico kibazo cova mu nzira n'ingoga kuko irima ry'agatasi ryegereje. Ku 9 harageze abantu basora amasuka, ukacubwira umwana wawe ngo funga ikamba ntugende kurima. None tuja mu ibarabara. Ico rero mututunganirize. Aho umunyamabanga ntayigayezwa yemereye abanyagihugu ko nabo bazogira ico baterereye ku nyishu zizotangwa. Mu kurindira ko inyishu itogwa, abanyagihugu basavye ko boba baremererwa gusoroma ivyeze. Kubarimye y'ibiterwa mbumbarugo bahawe ukwezi kumwe ko gusoroma, ariko babanje kubimenyesha umukuru w'umutumba. N'abafise yindi mirima nk'ibigazi basabwe gusaba uruhusha mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Abanyagihugu 1015 akaba ari bo begwa nayo matati y'amatongo. Jota Iratuzi. Muri ivyo vyerekeye amatati nyene abanyagihugu bahoze baba bakongera bagakorera mu matongo yegereye ikambi ya Mudubugu mu ntara ya Bujumbura, bamaze igihe bafitaniye amatati n'iyo kambi, basaba kuronswa ayandi matongo kuko bamwe bemeza ko kuva bayirukanywemwo babayeho mu buzima butoroshe, ariko ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi bukaba bwereka kumenyesha ko bwahejeje kuronsa imizibukiro abari mukuri Ejide Nahayo. Hariho rero aho hose mwagiye muravuga aboba batararonka umuzibukiro abene gihugu bamwe bagiye bayonswa, abandi nabo
uyu n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi kuri uyu wa kabiri ariko avuga ko abanyagihugu bo ku Mudubugu no ku Mutukura baronkejwe imizibukiro abandi nabo babandanya bakirwa kugira bayironswe. Leta yikeneye ahantu ikahakoresha ibikorwa by'igihugu iheza igatanga umuzibukiro. Hariho rero aho hose mwagiye muravuga aboba batararonka umuzibukiro abene gihugu bamwe bagiye bayironswa abandi nabo kumbe kubera hari ivyo basanga bidakwiye neza bararindiriye nabo nyene bazoronswa imizibukiro yabo. Icyo tukaba tubaremesha twamatwana bakiriye twabumviriza bamwe bakandika n'amakete tukabishura. Twibaza ko abatararonka iyo mizibukiro bo kwihangana bazoheza bakayironswa. Ariko abanyagihugu bo ku Mudubugu bamenyesha ko iyo mizibukiro umushikiranganje avuga yerekeye ibitegwa byari muri ayo matongo gusa. Iyo mizibukiro bavuga iranditse neza nico yatangiwe yari mizibukiro y'amazu no kuvuga babomoreye amazu no kufise igiti c'icamwa cankwe umurima. Niyo mizibukiro batanze mugabo baca bemerera ba data ko bazobahereza yandi matongo ahantu hitwa Giho muri Rutana. Kujanye n'imizibukiro y'amatongo ari ku mitumba indwi abanyagihugu bavuga ko atabararonswa gushika ubu. Abanyagihugu basaba gutunganirizwa kwera ibibazo barimwo inyuma y'imyaka 3 bankiwe kuja kurima muri ayo matongo. Kuvuga ubu nta mwana dutuma mu gahinga irwa twitoniye ku mbuga inzara igomba itwiciba imyaka 3 uwi aho yakagenda umwaka weze mwarabonye ibyabaye bace baturasa umwe baramurasirayo. Kuba leta ariyo yatuvyaye ikaba ari tugira ukuntu kuri murebe kakamara maza turagowe abantu tungana uku bakatubwira yuko amatongo yacu bayaduhaye kandi ataye turigera tubona ahubwo kuba bitubwiye inzara igira itumare twarima ibintu byose agaceri ibigori ubugari ubu gusuma naho ducitasha naho dufise ducitasha. Abanyagihugu bemeza ko kwa kane w'indwi heze abigeme 3 bafashwe n'abasirikare barafungwa iminsi 3 bagirizwa kuja gusenya mu matongo yo ku Mudubugu mu gihe hari yandi makuru avuga ko bari bagiye gusoroma ivyo bari barimyeyo kana tawemereye kurimayo muri kino gihe. Bamwe mu barimyi b'igitegwa c'ipampa bo muri zone Gatumba intara ya Bujumbura babona ko igiciro c'ikiguzi c'ico gitegwa coduzwa gushika n'imiburi buri ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 mu mafaranga y'amarundi. Ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujerwe harimo uburimyi birenze gutangaza ko igiciro c'ico gitegwa kigiye kongereza. Mugenzi wacu Alice Ndayizeye yarakubitiye ngaho muri zone Gatumba. Abo barimyi bafata ko yo bari intambwe ku murimyi mu gihe ho kongerwa amafaranga kuri ico gitegwa bavuga ko kiruhisha kugira ushikira umwimbu. Ku muntu haririma iryo pampa avyumva neza ko kubera tuba turonsa akarusho ubundi twaririma tukavunikira ubusa. Nta kintu umurimyi w'ipampa yunguka mu bisanzwe n'umuruho gusa. Abarimyi berekana ahubwo ko igitegwa c'ipampa kiriko kirahebwa kubera atanyungu babonamwo. Igitegwa c'ipampa urashobora kugiheba kuko uri kurarima iryo pampa amahera wasizeyo nta nakanyungu wungukamo ariko karipampa twarisoroma 2 ku mwaka ariko ubu tugurisha iryo rimwe n'iryo rimwe ugacuronka intica ntikize. Ababerekana ko ari abamaze imyaka irenga 30 bari mico gitegwa ariko gushika ubu atakintu kigaragara barakuramwo kandi ari gitegwa njabuka amazi. Hari nk'usanga ari imyaka 30 mugabo akaba kiba muri z'ivyondo ari nyakaci tafise n'amabati atomoye ntaco riramuhana gitoyi mbere n'impuzu yo kwambara ja mu misaka yibura ari gitegwa njabuka amazi urumva kuri baradutebeje nta n'impene ndarizirikamwe nta n'impuzu ndaryambaramwe nkagura mwako gafu ndahejeje. None wumva iyo nyungu y'ipampa ko twumva ngo igitegwa c'ipampa kijabuka amazi none kirajabuka amazi abakijabura urumva bo baronka inyungu ebwe natwe turima tugahomba aho kuduteza imbere natwe ngo twunguke ahubwo badusubiza inyuma. Abo barimyi b'ipampa babona ko n'imiburiburi ikiro c'ipampa coshikwa ku mafaranga 4,000 canke 5,000. Witereye utwo tugora abana barajya iryo pampa naryo amezi 9 arahera utaragurisha iryo pampa. None wumva akamaro k'ipampa dufise n'akamaro gake iburi kugira ngo turonke n'akanyungu bosora kuduha ikiro kikaduga kikaza kuri 4 canke kikaza kuri 5 n'ubutoririmye bajya barihebye boririma kuko bavuga ati turonkamwe kandi karuso kubera inguvu no munsi n'ubuzima bwa kino gihe ko n'ubuguma buhinduka ikiro c'ipampa barakwigisha kumva gitaha. Abo barimyi b'ipampa ikindi babona cotuma igitegwa c'ipampa citabwaho ho baguha agashimwe
abarimyi batanze umwimbu mwinshi hamwe no kugura umwimbu ukiva mu mirima utarononekarira mu mihana gushika uwo munsi ikiro c'ipama kikaba kitarenza amafaranga 1000 ku kiro. Umushikiranganje w'uburimyi akaba yamenyesheje mu ndwiheze ko igiciro c'igiterwa c'ipama kigiye kuduzwa igiciro nkuko baheruka kubikora ku bindi biterwa njabuka amazi. Akavuga ko n'abarimyi bazosabwa intererano kugira batange ivyiyumviro ku giciro cofatirwako. Kuduza ibiciro vy'ibiterwa njabuka amazi nubwo bushikiranganje runone rwo barimyi bikawa mu Burundi Senake murima w'isangi rubona ko kuduza igiciro ku kiro bidakwiye. Ivyo bikaba bishikirizwa n'urongo Yugorone Jean Pierre ntabomenyereye agasigura ko haguye gushirwaho ikigo gikwirikirana bimwe mu vyankenerwa ivyo biterwa bikeneye. Tumukurikire. Kuduza igiciro ni kimwe mugabo kugira umurimyi nawe akurikiranwe mu ntumbero yuko wa mwimbu uduga hanyuma igiciro n'icaduga kimugira akamaro n'ikindi bisanzwe bituma ikawa isubira inyuma ni vyinshi. Hariho amakampanye yahora ategurwa ateragabanuka kuko amasekeza yakorwa yo gukata ikawa n'amasasira ibyo byose biratuma umwimbu ugabanuka kuko batabikoze umwimbu ikawa n'ibyo navuze irahona. Haraheze imyaka atari mike ta mwavu baronka ukwiriye n'ijya miti yo gupompa itakiboneka. Mugabo turavye intumbero turiko turajamwo vy'imiti cyane sinari kubagara ko cyane mugabo byari bikenewe ko bagabanya ibyo bukoko butora ikawa kuko abahinga berekanye yuko iyo buzitoboye ibice 40% birataka. Twarasaba yuko leta yokongereza uburyo buja mu gitata c'ikawa bikaba nka kujya hariho ibigo bifasha ibindi biterwa bakategekanya umwavu kugira umwimbu wiyongere. Twasaba yuko no mu gitata c'ikawa hoboneka igisata cihari gishobora gutekanya ivyo vyankenerwa bikwiye mu ntumbero yuko iyo kawa ibandanywa ifatwa mu mugongo. Rero icyo ni ikintu kitoroshe kuko ikawa idakurikirana gasubira inyuma, idasasiwe, idakaswe, idafumbiwe bice bifatana navyo byo kuzirandura usanga ikawa yasubiye inyuma gose. Jean Pierre ntabomenyereye hakaba arongoye nani rw'abarimyi bikawa mu Burundi Senake murima w'isangi. Kuri wa gatatu niho ivyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu buraro uburimyi n'ubworozi vyashirwa habona. Urongoye mu w'igihugu jejwe rusansuma yasavye inzego zose gutangura gukoresha ivyavuye mu biharuro. Ishami gishiramwe mpuzamakungu riraba ivyigwirana ry'abantu rivuga ko rigiye gukomeza rifasha muri ico gikorwa. Olivier Kwizera. Hashirwa habona ibiharuro vy'imfata kibanza vyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu buraro uburimyi n'ubworozi. Urongoye umugwi w'igihugu ujeje rusansuma avuga ko ivyo biharuro bifise uruhara rudasanzwe mu ishigwa mu ngiro ry'imigambi y'igihugu. Nikoranda ishimiye ntiyashize inyuma imbona kazoze ya 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere. Ibiharuro rero vyavuye muri rusansuma bizofasha mu gutegura imigambi iterambere. Bizotwereka aho tugeze mu gushira mu ngiro wa mugambi w'iterambere ry'u Burundi PND kuva mu mwaka wa 2018 ugera mu mwaka wa 2027. Hanyuma murazi ko duheruka kwironka imbona kazoza y'igihugu cacu kitezwa kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Bino biharuro novuga ko ari byo bizoca bibi biharuro vyibanze bizokwerekana aho tusanzwe turu ubu. Uyo muyobozi yahamagariye abarundi bose gutangura gukoresha ivyavuye muri rusansuma mu byo bakora byose. Rero novuga yuko abantu bose bahamagariwe kubikoresha kugira ngo muri byo bakora haba kuva ku rwego rw'umuryango haba kugushika ku rwego rw'igihugu botezwa kuvyisunga kuko mwabonye ko iri mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Ubuserukisha migishiramwe mpuzamakungu iraye ivyigwirirana ry'abantu arashima ico gikorwa. Jitkael Erige yamenyesheje ko iryo shirahamwe rigiye gukomeza ubufasha kuko ivyavuye muri rusansuma birimo akanovera. Turazi ko uburyo twatanze bwakoreshejwe ndashobora kuvuga ko tubishima. Mwishiramwe mpuzamakungu iraye ivyigwirirana ry'abantu tugiye kubandanya dufasha kuko uburyo bwose twatanze turabona akanovera k'ibikorwa kandi ako kanovera kazobera karorero muri Afrika eka no kw'isi. Rusansuma y'abanyagihugu buraro uburimyi n'ubworozi yakoze mu mwaka wa 2024. Ibiharuro vy'imfata kibanza vyerekana ko mu gihugu abarundi baharugwa ku miliyoni 12 n'ibihumbi 332 n'amajana 788. Ibiharuro vy'imfata kibanza bikaba vyashizwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatatu n'ubushikiranganje bujeje ukigega ca
leta inyuma yaho itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 27 ntwarante uyu mwaka ryabishira habona iryo tegeko nyene ryasaba ubwo bushikiranganje kubandanya bushikiriza abanyagihugu ivyo biharuro. Amakuru makuru yaranze indwi. Abasirikare b'abarundi bari gucungira amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia barongoye ikiringo c'amezi 6 yo gufasha gushika muri Kigarama uno mwaka inyuma y'aho umugambi w'amahoro wa Artemis urangiriye. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'ukwivuna abansi no kwitabahoze ku rugamba kuri uyu wa kabiri mu kiganiro y'abamenyesha makuru. Uyo mushikiranganje kandi akaba yaragarutse n'udushiruka bute kw'abo basirikare turateba gutangwa. Jota Iratuzi. Inyuma y'imyaka 18 abasirikare b'abarundi bari mu gihugu ca Somalia kugarukana no guhagararira amahoro n'umutekano igikorwa cabo gishobora kurangira muri Kigarama no mwaka. Imvo igihugu ca Somalia caragabanije igitigiri c'abasirikare b'abarundi bakenewe ubu mu mugambi mushasha wo gufasha ingabo za Somalia mu bikorwa byo gutsimbataza amahoro bise AWISOM. Ibitigiri uburundi bwafashe ko ari bike. Umushikiranganje wo kwivuna basi Aretribere Mutabazi atuba abasirikare b'abarundi bari mu nyongera y'amezi 6. Kubera nyene hari ibyo twahurije ko igihugu ca Somalia bategerezwa gutaha kwigenekerezo rya 30 ruheshi umwaka w'2025 turimwo, ariko haciye habaho kongerezwa ikiringo c'amezi 6 kuko hariho n'ibindi bihugu vya rutura nka za Amerika zifasha mu bijanye n'uburyo bo basaba yuko Uburundi kubera muri bafata nk'igihugu ca mbere cakoze neza bigashima muri Somalia bifuza ko Uburundi bwogumayo muri Somalia, ariko bishitse naho nta mission itagira iherezo ni mission yahe naho nyene byategekanijwe ukunyene bazoheza gatahuka. Ko bijanye n'abasirikare bari mu bihugu vya Congo na Centrafrique, umushikiranganje w'ukwivuna basi Aretribere Mutabazi amenyesha ko ubutumwa bwabo bubandanya mu karere k'ubuseruko bwa Republika ihanira intwaro rusangi ya Congo. Abasirikare b'igihugu cacu bazomarayo igihe cyose gikenewe, igihe cyose amategeko aba abibarekurira. Ku vy'agashiruka bute k'abasirikare barungiye kwa kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu gateba, Aretribere Mutabazi amenyesha ko ico kibazo babandanya kugikurikirana. Nivyo biteba ntibivuye kuri twebwe, bivuye kubajeje gutanga ayo mafaranga nyene y'utwo tubusho n'udushimwe. Ari naco bituma duheza twe tukarindira mugabo tugoma twishyuza ku munsi kugira ngo ayo mafaranga turabe kwiboneka n'ingoga canke ku gihe, ariko tuvuga ngayo yuko ata muti wishibere kuko mission abari mission amafaranga yo tukarindira n'ikigihazi yose aguma ameze neza. Igikuru nuko igisirikare n'igihugu kibandanya guhemba neza abasirikare ku gihe. Kwa 2026 Kigarama umwaka wa 2024 umushikiranganje wo kwivuna base wa Somalia Abdul Kadir Mohamed Nur yarandikiye mugenzi we w'u Burundi amumenyesha ko abasirikare b'abarundi batazobandanya mu bikorwa bishasha byo gutsimbataza amahoro vyiswe AWISOM. Jota Iratuzura kene mu gisata cyo gutema tumana kwa makuru ibura ry'umuyaga nkuba ririko riramara kiringo kirenga ukwezi ku minara y'amaradiyo n'amashira mu gutuma tumanako ishinze ku musozi wa Birime. Abanyagihugu baho banegura ko atakiriko kirakogwa kugira ngo iyo ngorane itorega umuti, bagasaba ko ibikorwa vyo kugwiza umuyaga nkuba uva mu ruzi Kayongozi vyokomezwa aho mu ntara ya Buhumuza. Iyi nkuru twayiteguriwe kandi na mugenzi wacu Pantaleo Ntakarutimana. Iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba hari mihora y'amatelefone ndetse n'amaradiyo ishinze ku musozi wa Birime gidogegwa bivugwa ko hageze kubera ko riguma rigaruka atakwezi kwijanye nkuko bivugwa n'abanyagihugu bahegereye. Abanyagihugu bemeza ko itumatumana ko ku matelefone ngendanwa ari ngorabahizi muri iki gihe. Kubw'iryo kena ry'umuyaga nkuba nyene n'amaradiyo ntiyumvikana, vyo ibiganiro vyigisha canke binezereza ntibitoreke ku mihora y'amaradiyo, naho nyene bagerageza gukoresha ibitoro mu kiringo cyo kumviriza amakuru. Uyu munyagihugu yemeza ko byari bikwiye ko bakomeza igisata cy'umuyaga nkuba kuri iyo mihora kuko bituma haba imyuga yo kwiteza imbere ikomezwa. Mu gihe mwishirahamwe rijeje gutanga umuyaga nkuba mu mitumba ABR bariko barakora ibishoboka byose ngo basanure ingomero z'urwo ruzi Kayongozi, abanyagihugu babasaba kuzikomeza kugira iryo soko ntanga nguvu ribigizewe rirekura imihora y'amatelefone n'amaradiyo gukora, ndetse hagire n'imyuga ifatiye ku muyaga nkuba irangurwa. Muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza
Pantaleo na Karutimana, Radio Indundi Culture. Mu gisata c'indero abavyeyi b'abana bari mu buruhuko bo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega barerekana amakenga ku bukene bw'ibibuga vy'inkino abana babo babwirizwa gukiniramwo, banegura ko nibihasanzwe vyononekaye kandi ntibisanurwe, ariko guhamagara abajejwe ivy'inyubako kuzitunganya neza ku neza y'ugwaruka. Aho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, iyi nkuru kandi twateguwe na mugenzi wacu Anise Ntanguvu. Abavyeyi b'ugwaruka rutanguye ikiringo c'uburuhuko bwo muci bo mu gisagara ca Gitega bashikiriza amakenga ajanye n'ifato zitandukanye abo bana babo bashobora kwadukana. Bamwe bafatira ku bukene bw'ibibanza bimwe bimwe biri mu bibuga vy'inkino bitaboneka mu gisagara ca Gitega kibandanya caguka, abantu nabo bakongerekana. Aba n'abandi bavuga ko mu makartier babayemwo atakibuga c'inkino kihabarizwa na kimwe cofasha kugwaruka inyuma y'ibikorwa bitandukanye vyo kunganira abavyeyi babo. Hari bamwe bavuga ko n'ivyari mu mashure yisumbuye afise uraro byabomotse muri kino gihe ariko ntivyasanurwa. Abo nyene babandanya berekana ikibuga c'inkino z'umupira w'amaboko cyo muri quartier Musinzira cahora ari ihuriro ry'ugwaruka ruturuka mu bibanza bitandukanye vy'igisagara ca Gitega, kikaba kimaze imyaka itari mikeyi carabomotse nticabandanya kubakwa. Abo bavyeyi batera kamo gutyo inzego zibijejwe gushira imbere ineza y'urwo gwaruka, harimwo mu kugwiza ibibuga vy'inkino mu turere dutandukanye tugisagara ca Gitega, hamwe no gushiraho urutonde rw'ibikorwa n'inyigisho vyorinda urwo gwaruka kuja mu nyifato zitabereye. Abo bavyeyi bakemeza ko urwo gwaruka rw'abanyeshure ruri mu kiringo c'uburuhuko umuci rudakurikiranywe bibereye, bamwe muri go bisanga mu nyifato zirangwa no kunywa ibiyayuramutwe hamwe n'ubuhumbu bushikana abigeme bamwe gutwara inda batipfuza. Anise Ntanguvu Gitega, Radio Indundi Culture. Anise Ntanguvu rakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko makuru yaranze inundi kuri Radio Indundi Culture. Nkengurukire mwese mwariko murayumviriza, nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya. Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuize ko ndamugira uw'Imana mwiza mwese, murakoze. Amakuru yaranze indwi.